Ndi kumwe na couple nziza cyane itesa iberanye ubu byankandike muri commentaire tumutera amabuye banyita ingénieur Ndayisenga Yves kwizina ni Bernice Ingabire Madame Yves nagenda kakuvugire nturamenyera mbese uba twubahane Simona yuko ndahabuna munsi itariki hari ryari umusaza kugira ijambo ndagukunda zari itariki zitatu Bernice na Yves bakundanye kuva ryari avant yuko babubaka bari bamaranye amezi asaga 8 n'imisi 21 sinzi ko uyoba ari umukobwa wa mbere wari ukunze oya kabisa swati yari kubimpisha nkaca ndavyumva bigaca bituma vyonona byinshi muri make umuhungu novuga twaba twarakundanye biri serieux n'umuhungu twakundanye jengira nje mu y'umunani nawagira je mu y'13 arabona beshe vraiment imana izomba barire beshe bangahebe nukuri babiri vraiment nyakwigendera Kanumba mu Tanzania yaragihari narakunda gukurikirana amaferme yiwe rero nza kwiriyo turuva mfise amajambo menshi rero nukuri nta mukobwa n'umwe vraiment ntawe naja kuresha ngo yanyu oya yapfuma mpimisi mugabo yaza kwiriyo turuva yemeye niyo mpamvu jewe n'abantu twagiye dukundana kubera ko nta kosa bambona kuko je vraiment sinigera mbesha ingingo nyamukuru wafashe vuga uti ego ijya mbere warayifashe ariko birakwita swata ntabwo wagize yuko iyo swata yosubira gukuba kandi agatima karatera ngo ati none twarababajwe turababazwa ariko ntago bishobora kutwaka uburenganzira bwo gukora ivyo dukwiye urumva ko atari ibintu vyoroshe ego ngaruka kuri cya kintu hamufukame kuri cya gita musi handi uryama ubwira Imana ati nshaka umukobwa ameze uko sinokwemera ko biba kubera ko ikintu umuntu kimurimwo wewe uri umwana w'umuntu sinumva ko wogihindura oya Hello bakunzi ba Mijo Talent TV ni mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho urabira ikiganiro canke bivanye naho uherereye kuri mikonda kwibutse ni Ange Irankunda inyuma ya kamera ni Young Africano umukameramani wacu ameze neza yagufasha isanamu utidoga reka ndabaha ikaze rero bivanye n'abatumire imisi yose mubona nicaye mba ndi kumwe n'abatumire bacu kandi abatumire batsovye bameze neza ndi kumwe na kwanza amateka ndi kumwe na couple nziza cyane itesa iberanye ubu byankandike muri commentaire tumutera amabuye reka mbanze ndabaramutse canke ndabaha ikaze mu kiganiro cacu cerekeye amakouple atari marié yemerana canke amakouple ari marié yamaze kuba engagé hama bagasinya bakabana uno musi rero kwe nabasinye eta civile yarahindutse bahinduye amateka reka mbanze ndamutse ndegabasha ndatangura ngaha canke ngaha turi mu rugo reka duhere ku mugabo nye n'urugo n'amahoro umeze neza turashima Imana wumvise ndakwisenye n'urugo canke se rugo nta kantomba ucamva nyene ko ari iteka Imana iba yaguteye wari wabiharaniye kuva ryari kuva maze guca ubwenge maze gutahura neza ubuzima reka udufashe utubwire akazina kanyu banyita ingénieur Ndayisenga Yves ingénieur Ndayisenga Yves yo katajako ntimwari kumumenya namahoro namwe bavuga gute aha tugeze hano baca bavuga inarugo canke se umukenyezi wo voilà inarugo canke umukenyezi wa ingénieur Yves je souligne ni ça ego ni sawa umeze neza ego cyane nawe warahinduye amateka uno munsi uri umukenyezi canke bavuga gute inarugo wari wabiharaniye kuva ryari nawe kuva ntangura guca ubwenge nkamenya ko umukobwa uko bigenda kose
ategerezwa kuzosiga abavyeyi akaja kubana n'undi muntu akaramata. reka nawe udufashe utubwirire abakunzi bacu akazina kanyu. Ku izina ni Bernice Ingabire Madame Yves. Nagenda kakuvugire nturamenyera. Nturamenyera. Donc umva hari igihe nyine donc birashika mugabo kenshi sinkunda kukibagira. Uno musi yarahinduye amateka. Uno musi ni Madame Yves, umuntu yaramuzi ku izina rya Bernice muri ya myaka yahera hariya. Uno musi ni Madame Yves, wumvise nawe bacavuga Monsieur. Peut-être bavuga ati Monsieur Bernice. Ndakumva gaye. Siko nshobora kuvyibaza me bavuga ati umugabo wa Bernice. Umugabo yamara umugabo bashe izina ntirihinduka muga twebwe mca mubibona n'izina ry'irundi arigiye duhindura. Reka rero ndabakaze mu kiganiro cacu novuga yuko ari ikiganiro peut-être cabubatse canke abantu bari mu bigero. Reka ndababaze rero Bernice na Yves bakundanye kuva ryari avant yuko babubaka bari bamaranye igihe kingana gute? Yves na Bernice bari bamaranye amezi asaga 8 n'imisi 21. Misarayize. Amasaha yoye. Amasaha sindayuka amasaha mugabo ndibuka neza ko ari amezi 8 n'imisi 21. Bernice ivyo baruvyibuka? Oya nukintu ambeshe mugabo ico ntihokibagira ni itariki amezi nari ndayazi gusa iminsi vraiment yubahwe cane. Messi yubahwe. Twubahane. Baje simona yuko ndahava no munsi ngo twubahane mwubahane antreta. Watubwiye uko utazigera wibagira itariki hari ryari umusaza kugira ijambo ndagukunda? Yo umusa mbwira ijambo ko ankunda zari itariki 3 hari samedi. Hari samedi soir niho yabimbwira vraiment. Ico gihe wari uvuye hehe wari mu biki? Donc nari niriwe gusenga kwa dusanzwe dusenga samedi. Soir niho yabimbwira nyene sinokubwira ngo nimeho yanje ayikuye ahubwo abahungu gantoza. Yves atubwiye ko hari samedi na umusengera hamwe. Ego. Uwo munsi byageze gutogira ngo bimubwire dutangure di debut. Ariko ntitwinjira indani turaca ku masonga kubera umwanya ni mutoye guys buri hangana ushaka iganiro kiramvuye neza azodutelefona atubwira ngo turakeneye di debut à la fin. Yatubwiye ngo hari samedi hari soir uwo munsi ugira bimubwire hari haheze imisi ngana iki uvyiyumvira kugira ngo ubimubwire uvuga uti reka ndamubwire ari samedi. Urazi kenshi iyo uri kurarondera umuntu muzubakana ntago ari ibintu wiyumvira ubwo nyene hamukaca ushira mu ngiro ubwo nyene ni ibintu bifata igihe. Rero hari haheze nk'amasamedi 3. Yego hari haheze amasamedi 3 rero aho sinaramubona mugabo nkaguma nikawusha. Mugabo harageze rero samedi nabonye ko bitanyoroheye kuvyigumizamo. Nsanga nabimubwiye ayo kandi nimehoze warusanze zifise aho wikawushije cyane. Oya kugira ngo ndonke nimeho ziwe nabajije umwe mu bafrere bankuriye niwe yambwiye ati urya muntu rondera ndamuzi ndazi ni wabo ndazi nabo bapfukana. Ikintu namubwiye gusa namubwiye ati umfashe gusundonderera nimeho gusa nta bindi ndagutura. Yeguhaye ryari ucumwandikira iyo samedi? Le même jour. Hari samedi le même jour. Wari wapfuye caka cyamwishe. Uwo musi nyene naciye ndamwandikira bro. Yego. Voilà. Ijambo rya mbere wamwandikiye arakwishura ryari ijambo namwandikiye namusavye umwanya. Namubwiye ati urashobora kunkundira tukabonana kugira ngo ndafise ico nshaka kukubwira. Nawe yambwiye ati nsanga muhira. Nahandi hantu ushobora kunsanga ati mpaka muhira. Nanje ndakambwiye ko hari ikintu ushaka kumubwira ko muyaga. Ego ntabwo nahise ndamubwirira kuri telefone ngo ndagukunda kuko ntaho nari kuronka ndabica umuntu mudasanzwe muyaga juste nasavye umwanya.
maze gusaba umwanya arawuma. Niko rero kugenda novuga ko nareheje gisoda ntabwo nkeneye umugambi mfise umugambi uri pura ego ntabwo ari vya bindi ngo nkeneye tugume tuzunguruka mwibarabara no nambwiye ko nkeneye umufasha kuko nkeneye umugore yozongora mugabo nkeneye umufasha kugira ngo tuze turafashanya ego. Reka tuje kuri Bernice we nawe kote feminine tubonye imisi yose umuhungu atwandikiye tutazi wari usanzwe umuzi cane? Oya vraiment numva mbesha. Tumenyereye mu buzima busanzwe tubonye umuhungu atwandikiye mu buzima busanzwe utamuzi ikintu ca mbere mumubaza wakuye nime yanje urinde wifuza iki utubazo nk'utwonye wewe ku bwawe ukibona nimero ikwandikiye nshasha ikintu ca mbere wiyumvire ni giki? Donc jewe ikintu ca mbere niyumviriye ko nomumenya donc ico cyo kumubaza ngo nimero yayikuye ntavyo nigeze ndamubaza namubajije gusa muri bande mwitwa gute muvuka he ibintu nyene deja akikubwira ngo ndakeneye nk'umwanya tuyage nta kintu yiyumviriye? juste ma vraiment nabuze ati uyu musore ati bamucunge ati umuntu ntanazi gabasha ati none ibintu ndondera ko nibiki nje ndatekana ndarindira umunsi uragera arambwira donc twaguma turi en contact nyene tuvugana kugeza aho nyene uwo munsi namuhaye urashika araza arashika muhira nyene kubera vraiment je ukuntu meze umusore wese yabandondera namuha adresse yo muhira ego umva byanse kushika muhira umva ntago byari gukunda vraiment nawe rero nabwiye ati nukuri jewe namahoro yose ati condition ke uzonsanga muhira ati ibindi nta kibazo je ndakunda abashitsi nyine abavyeyi bakwigishije Ive reka tukubaze sinzi ko uyoba ari umukobwa wa mbere wari ukunze? Oya kabisa. Yagira kangahe? Biri sérieux yagira gatatu. Uri sérieux abandi bose ndivuga uti ndiko ndatumwanya nyene. Histoire ni ndende kuko uwa kabiri wewe vyari sérieux vyari plus que ça mugabo hacaba akantu gatoya rero mu nyuma ncanza guhura n'umumarayika peut-être Imana yari ndungikiye ariwe no musi mutambukanyi wanje rero novuga neza ko naje rero mvuga ati ubu vyaduga vyamanuka Bernice namaze kubona ko ariwe tuzokubakana yego. Ku bahungu novuga yuko ari ikintu coroshe n'ahatari cyane ariko twebwe ku bakobwa ni ikintu kigoye kugira ngo umuntu afate ingingo sivyo sijo kimera mwebwe urashobora kuvuga uti reka imyaka ndiko ndaryoherwa sivyo mugu umukobwa nta kihe avuga ngo reka ndyoherwe umuntu avuga ati reka ndyoherwe novuga yuko akiri mu bujuju sinzi nta mukobwa avuga ati ngo reka ndyoherwe imyaka ngo yindi nayo ngo ndoca mbaseruye kubera yuko ntuzi umunsi muzohura n'umuhungu ari seruye uwo ariwe kumbura abandi bakobwa mwagendanye hariho abakubabaje canke hariho abakubabaje canke abo wababaje sivyo hariho abantu bababaje novuga yuko hariho abambabaje hariho nabo nababaje ariko novuga neza ko mu ruhande runini nuwo nabona babaje bongera barambabaza mu yandi majambo ni ibintu bibiri vyabaye umwanya umwe sivyo kuko uyo wewe wa kabiri twari tumaranye 11 urumva ko atari ibintu vyoroshe yego rero naramubabaje arambabaza mugane watanguye kumubabaza ico ni imbere y'Imana nzocemera kuko ari je navuze ijambo rya nyuma ndavuga ati bihagarare ariko bifise impamvu bifise aho bivuye yego. Ku
kumbure yarakudekoneye nike kintu ca mbere utazigera wibagira Yves yagukoreye uwo mu ex wawe vyaraheze yego birabaho vyaraheze ariko uno musi watanga ubuzima bushasha kandi Bernice arahari kugira ngo guhoze amarira yose woba warahuye nayo sivyo Ber yego cyane hari ikintu kumbure yagukoreye utazigera wibagira sinzi ko kidusangiza kugira ngo abantu babikora babone ko atari vyiza urabona kenshi na Yesu Kristo yariguza abana turi kwisi twebwe abana b'Imana Yesu Kristo yaratwiguza rero ikintu kinini cyane nkunda kubabazwa naco nuko atamisemo donc yaraguhenda oya ntiyamenda ahubwo nuko atanyemeye kugira ngo ampitemwo urazi kugira uhitemwo umuntu nuko umuha agaciro kandi nuko ubumwizeye uvuga ati urya muntu uko vyogenda kose ubuzima tuzobanamwo bwose ndamwizeye rero ico nico kimbabaza cyane kuba atemeye kumpitamwo donc ntiyakwemeye mu bantu yaranyemera ariko vyaje kugorana mu nyuma Zabije kugira ive vyaraheze n'indi bisanzwe mu nyuma ndo kenshi sinkunda uno musi nshobora kuba ndiko ndivugira ariko ashobora kuzovyumva bikamublessa kandi sivyo ariko ico nokubwira cyo kimwe ico ndiko ndavuga ati ntiyampisemwo sivyo nuko hageze hafata ingingo aho gufata ingingo ntiyayifata kandi bikwiye ko abifata nico rero yego tube dufata ingingo tw'abakobwa mu gihe cyabyo igihe ni ryari burya hari ibintu bitatu hariho ego hariho na oya ariko no guteba guhitamwo nako no guhitamwo uravyumva rero mu gihe umuntu akubwiye uhitemwo ugateba guhitamwo burya uba wahisemwo rero umuntu amaze kukubwira ati hitamwo ukanka mwico gihe we acakora ivyo abona ko bikwiye nuko siniyumvisha 11 bikanka ko fata ingingo bane sinzi ko yo yarabiguteye iyo nkuru ndabizi iyo isaha kuba yarayikubwiye canke imbere yuko abikubwira nibaze ko yari debut y'urukundo rwanyu ngira yarakubakuna abatipe baza jewe naraciye mwibi aragubwira isaha je nakunda uyu mukobwa 11 ati sishaka yuko nawe uzongirira nk'ivyo nakayangiriye sivyo ukivyumva canke akibikubwira wari usanzwe ubizi canke niwe yabikwibwiriye canke abagenzi niwe babikubwiye oya bro nambesha nanakibaye narinzi mugabo donc hari ukuntu umusore aza ari ryambere aje kukuresha naho udashobora kumwishura ubwo nyene hari igihe nyene wumva n'umutima uteye ego bro tuvugishanye ukuri biraba ukavuga uyu muntu naho ntavuze gati mugabo ndabona nyene ko ari sawa hamwe yombera umugabo nyene no byishimira ndetse n'abandi nkabibemeza sivyo muri ico gihe rero amaze kuza tukaganira nukuri twashimye ko twese twoba ouvert akaba ouvert nanje nkaba ouverte twabwizanya ukuri kugira ngo dufatanye urugendo atavye umuntu azaravuga ati we warampishije ibi nanje umpisha ibi kubera ko urazi ko abantu bavuga swati yari kubimpisha nkaca ndavyumva bigaca bituma vyonona vyinshi muri make twe twabwizanije ukuri arambwira ivyo yaciyemwo nanje ndamubwira ivyo naciyemwo gutyo byaciye bidukingira bituma urukundo rwacu rurakomera reka tuje kuri Bernice nawe watubwiye ko hari ibyo waciyemwo kumbure abantu batazi hari abantu bavuga ngo twakundanye kuva twiga muri secondaire canke première sixième turakundana niwo wa mbere twakundanye turanagira mariage urumva nta wundi muntu bigeze babonana urumva niryo niteka ariko naho ashibibona gakeke ngira hari kera ubu biracabaho sinibaza ariko birabaho ariko mwebwe umwe yaraciye mu vyiwe uwundi araca mu vyiwe nawe dusangiza ku tuntu dukeyi wowe waraciyemo utarahura na Yves afite je vraiment ntabeshe sivyo donc urabona ibintu byo mu bwana hamwe umuntu je ntago ndabiha agaciro
muri make umuhungu novuga twaba twarakundanye biri seriye ni umuhungu twakundanye je ngira nje mu y'umunani nawe agira je mu y'13 twarakundanye turakundana hama twagira dukwize 5 yoba yaburamo nk'ukwezi canke imisi gusa sindavyibuka neza kubera ko bimaze guhera nyene umva je ukuntu meze ikintu giheze kirahera nyene umva ndababara bigahera bimaze kugenda uko abasore nyene baguma baza arabona beshe vraiment imana izomba barire beshe bangahe be nukuri babiri vraiment uremera neza ko bababeshe yego nukuri ni babona iki kiganiro akajambo bababwira naka nukuri bazomba barire ntiyari jewe kubera ko hari igihe umuntu aguma agusera cyane cyane abasore ibyo bintu barabikunda ukaguma winginga umukobwa ndetse ukanamutanga ko n'ibintu kugira gukunde mugabo bikanga uyu umwe vraiment narabona vraiment kankunda kuko yandondeye kera wari wahejeje ishuri sinari bwaheze gusa we yandondeye kera vraiment nkiri mu yindwi naho nari mu ishuri na kabiri aguma bandanya gushika ngira sinzi narabona vraiment kankunda mugananje ikibazo sinamukunda umutima ukanka naho yampibiki byaranka vraiment harageze aho nyene mfata ingingo ndavuga nti kuba je ibintu byo kubesha sinakuze ndabikunda muri make donc nakuze ndi umuntu agoroye mu bintu aho yaguha ibintu hose ntiwari bwamwemerere canke wagumuhoze umva donc yabimpa kugira basi numve jewe numve ko nomukunda mugabo bikanka harageze aho rero ndafata ingingo ndamubwira nukuri ati tubihagarike atugenda urondera uwundi ati kuko numva umutima utanyemerera ko noguma ndakubesha mu nyuma nacenja ngaho nyene ubwije ukuri haheze igihe kingana iki umubaye muri ivyo bintu umwaka preva wari mu gukwira urumva yuko woruhuka umubwije ukuri umubwira uti wapi vraiment vyaranse ego vraiment narabimubwiye hama ndumva ko nduhutse kandi ndanamubwira pardon vraiment ati si jewe ati nanje vraiment kubera ukuntu nabona unkunda bijya byose nabigira donc nk'akantu na mwaka ati nabigira basi numve ko nanje no gukunda mugabo biranga ati rero kubera ko sinojyoherwa ndagutesha umwanya kandi nanje ntabikunda ati foke bihagarara ahubwo abaye intwari kazi ivi ufite intwari kazi muntu yego cyane ivyo ndabihamya hari umukobwa nawe yigeze kukubwira ngo bihagarare canke ntavyo nkeneye ukamutahura oya je ntawe kwezi ntawe kabisa nawe kubera ntiyigeze aboneka bose barakwemerera oya vraiment je nta mukobwa naresha ngo yanyu oya vraiment ico gihe bo urazi hariho ibihe abantu babamwo turiko turabwizanya ukuri hariho ibihe abantu babamwo ukisanga ufise amajambo y'urukundo arengeye umutwe wiwawe nyakwigendera Kanumba mu Tanzania yaragihari narakunda gukurikirana amaferme yiwe rero nzakwiriye turuva mfise amajambo menshi rero nukuri nta mukobwa n'umwe bref ntawe naja kuresha ngo yanyu oya yapfuma mpimisi mugabo yaza kwiriye turuva yemeye watubwiye ko hari uwundi muntu avuga ko wababaje nawe vyagenze gute oya umva wewe nta n'imisi vyamaze donc yarandondera yari je novuga ko yari seriye nyene kuko yarambwira kankunda ibiki haragege nyene ndamubwira ati sawa nta kibazo mu nyuma rero urazi ko utuntu tutabura nyene dutuma abantu bashwana swata ko mudahurije ko bigasha bibahabaho separation byarashitse rero jewe nca ndabiheba bivanye n'ivyo ndamubonye ko ntosiporta nca ndavuga ntuyo rero peut-être sigwanje kubera ko hariho ivyo tudahuza mu nyuma rero niho nagiye kubona uyo mutware wanje nyuma yabo babiri yego haciyaza engineer Yves araza arakudomanda novuga yuko araguproposa yuko moja mu rukundo bya bindi nye tumenyereye kandi arakubwira ngo ndi sérieux
wavyakiriye gute canke nikiye kintu ca mbere watanguye kwiyumvira akubwiye ngo je suis sérieux shaka kubaka? je vraiment maze kumbwira ko ari sérieux naramubwiye nti nukuri nimba uri sérieux ati nanje ndi sérieuse ati kubera ko je vraiment mu rukundo sinigera nkora ikosa je ukuntu meze namubwije kuri ati je mu rukundo mba ndi sainte kijya kintu cera nyene muri wakati jewe Je muri kurambesha hari umuntu ari sente yi mandi majambo aba yiyemera mu rukundo adaca hirya no hino naho yonyerera akagira akantu uvuga uti basi wanyereye siko wama mandi majambo abagoroye ndaramubwiye nti je vraiment mu rukundo mbanera mu kirundi ati mbanera ati niyo mpamvu jewe n'abantu twagiye dukundana kubera ko nta kosa bambona kuko je vraiment sinigera mbesha bimwe umuhungu azokubaza ngo uriho ukamubwira uri muhira atari huri je vraiment ntivyigera bimbako canke ngo mfate uyundi muhungu dukundanye n'uwundi byarananiye nimba ubesha umwe nkunze nkunda umwe byanse nkaheba basha murazi ko na jewe ariko mbetse Serious Mariage jembesha umuntu ndamubesha ari umwe ndamukunda nawe ndamukunda ari umwe ariko no musi ndakunze nkunzu birashika birabaho tubaye babiri ku isi ndibaza haje urumva naramubwije ukuri vraiment ndamubwiye nti je vraiment ndakunda ati nuko gusa naye narabuze uwundi muntu afise urukundo nk'ubwo mfise hama turuhane naragize tombora rero sanga uyu mutware wanje Yves turahuza vraiment muri kahise ntabwo wigeze ubabara mu rukundo we jewe afite kubera ko je vraiment noba mbesha nta muhungu yigeze ampeba kuva ntangura mu bintu byo gukundana nta muhungu n'umwe twakundanye yigeze ampera kuko simbona ikosa yari kumpora donc ni wavuga ngo bihere bivanye n'ibintu bibaye none ivyo bibaye vyarakubabaje canke vyameze nk'ibikubabaje donc urinze ufata ingingo kubera ko umuntu muba mukundana nyene haraho usanga nawe wari umukunda umva urababara hakagera n'igihe wiyakira bigahera byongeye rero ushobora nk'umuntu aguhoza gerageje kugira conclusion y'ivyo ambwiye umuntu novuga yuko yakubabaje nuwo mwakundanye muri 8e 5 ans nawe umuntu numvise yakubabaje nuwo mwakundanye 11 ans urumva ego turagiye rero mu gufata ingingo yuko novuga ati jewe ndi umukobwa Bernice uko biri kose ngomba gufata ingingo nibagire vya bindi vyose vyabaye nibagire umubabaro nagize ngire mfata ingingo vyari ibintu vyoroshe kuri wewe je vraiment maze kumubona uyo mutware wanje Yves nkunda kwita Ibe Ibe Bernice ego donc maze kumubona ukuntu yaje nukuri apana blague nukuri ukuntu yaje novuga ni bya bindi nyene tuvuga nti uwawe aje araza kandi aza ugutandukanye nuko abandi bose baje sivyo uyo mutware wanje rero ukuntu yaje byabaye umugisha kuri jewe byambereye ikindi kintu gikomeye cyane bituma afata ingingo ndavuga nti jewe Ingabire Bernice guhera uyu munsi ndafashe ingingo atabasore bose bazoza inyuma y'uyu musore Yves ariwe Ibe umutware wanje umugabo wanje ati nzofata ko barungitswe na satani vraiment nuko navuze kandi ico maze kukivuga byarankundiye vraiment ndatekana ntangura kwitwara nk'umugore w'umuntu nyene ego ku buryo nta hantu natarambukira ntamumenyesheje ego ibana sha twe turanyerera Ivera byagenze gute uvuga uti wewe hoho wafashe ingingo kera nuko byaciye byanga ariko uraronse chance yundi mukobwa akwizeye canke wizeye ubona ati uyu mukobwa arashaka kazoza kandi arashaka kubaka
ingingo nyamukuru wafashe vuga uti ego ijya mbere warayifashe ariko birakubita swata ntabwo wagize yuko iyo swata yosubira gukuba kandi agatima karatera ngo ati none umaze kwiyangaje nayo cyangwa ubibwira ati ntibishoboka byarankomeranye ariko nagenda babwira ibanga ry'ibi byose mubona tuvugira ngaha mubona ko madame aryohewe ibanga byose aramasengesha kuko vraiment maze kubabara nirukiye gusenga kandi nta muntu yansengeje narisengeye maze kwisengera rero Imana yampaye ibimenyetso ku ruhande rw'iwanje rero vyampaye ivyizigiro vyo kubona ko iyo ndiko ndaja mbona inzira bivanye nuko twaganira je mu buzima hari ikintu gusa novuga yuko cambereye sinye yampaye kugira ivyizigiro kurego bisumbirije nuko madame jewe nta mukobwa yari kwigera ambwira ngo urazi rero mfise gahunda iyi ndagiye niwandondera aya masaha umva twari twibereyeho nk'agaturuka genda mugabo naratangaye meme ataranyemerera yaratanguye kumbwira imigambi yiwe turazi rero je ndagiye aha ni naco kintu cyampaye ivyizigiro nabatse ko biri kose umukobwa yamaze kwemera rero vyampaye ivyizigiro kuko ndibuka hari itariki 13 z'ukwezi k'umunani ndibuka ijambo namubwiye ati ndagukunda kandi ico nipfuza nuko tubana ndashaka guhera no munsi y'itariki utangure kwitwara nk'umugore w'umuntu yarabinkundiye yarigengesereye aho twaja hose nukuri ivyo vyampaye ivyizigiro vyo kumva rero ko umurindi urasura kandi uraba muremure nabwo atiko biri gose umwaka uzantunanga rero vyose nabitewe n'ukwizera nongera nizera Imana nongera mbona ko Imana ari nyishu yampaye kubw'ibibazo byari vyabaye ego nuko tukiraho nyene yive uratubwiye yuko wamwizeye bivanye n'ukuntu wavuze ngo yarakumenyesha yagiye aha hari abakobwa biyorobeka urabizi kandi hari abakobwa biyorobeka ntuhashobora kwibaza ati uyu mukobwa ko waje ubwo ntari karampenda cyangwa ukavuga uti nta munsi n'umwe wigeze kwiyumvira ati reka nkore iki kintu cyangwa ndamubwire iki kintu ndabe ingene yitwara kugira ngo ndabe yuko wa mukobwa niyumvira ko ari we ego nk'uko bivuze ari abakobwa biyorobeka mugabo uyo mubona ngaho nukuri hari ibintu yagiye arakora vyanyereka mu vy'ukuri ko nawe ari serieuse mu vyarimwo kuko jewe iyo ndagukunze nubwo ndabikubwira mugabo nguma nca ku ruhande nkaramutsa abantu nkabwira ati mwiriwe ariko atari mwiriwe ariko ari mwiriwe yo kumenya urya muntu ateye gute rero ntabwo nabajije abantu bakure nagerageje kwinjira muri famille yiwabo barambwira ati ntitwari bwigere tubona umuhungu Bernice aje go présente no kubwira yatanguye kuntwara kwa mwene waba atarananyemerera ko dukunda rero ivyo vyagiye birampa ivyizigiro ego kuko maze kumva rero ko bambwiye ati nibwo bwa mbere ahubwo turatangaye nitwari bwabone umuhungu ashira kuri statut nitwari bwabone umuhungu watuzanira muhira tukabona ko amwishimiye ntivyari bwabeho rero ivyo rero vyampaye ivyizigiro no kumva ko nokomeza gusenga y'Imana ahubwo kugira ngo binyaruke Imana ishimwe vraiment kandi byaraciye yego cyane byaraciye bane umva rero twego bakobwa je ndivugira ku ruhande rwanje umuhungu rero yandika muri commentaire abazi vyiwiwe kandi azomwishura sivyo yiwe nzomwishura cyane ego twego bakobwa hari ukuntu uvuga uti hari umuhungu ajuku sinshaka kumwemerera canke ajuku ndashaka kumwemerera ariko naho ndamwemereye hari ama condition ngirako hari ibintu ashaka kumbwira ntashaka kwemera wowe ivyo bintu byarakubaye yego cyane muri make gusa jewe ibintu kenshi nakunda gukorera ko kubera ko urazi ko abakobwa dutwagwa n'ibisayangana duhendwa n'ibiguruka ibintu nyene deja nyene gusa muri jewe ukuntu nari imeze jewe ndi umuntu benshi bavuga ko nishima ibiki mugabo muri jewe vraiment ivyo ntago byari bindimwo sivyo
kuko je ndi umuntu yicisha bugufi naho babona menga ndi umusazi ukuntu mugabo nabigirana ubwenge swatu ugasanga niko ndemwe canke je ndavuga ati je ukunye niko ndemwe sivyo muri make rero je vraiment je kundesha kuko hari abahungu baza kuresha umukobwa ugasanga ngo mfise ibi jewe ndiki je ujuko rero byose waba ubyishe nubone umutware wanje byarakunze nyene ndamwemera nukuri yaje yicishije bugufi aranyereka ko atacari ntaca afise numva birankoze ko ndavuga nti wamba nifuza kumenya uwo muntu wa muntu narondera yaruye mumaze gukundana rero nta muntu uvuga uti uyu unye naho dukundanye hari kina yombwira ntokwemera par exemple aravuga ngo jewe umuhungu naho twa dukundanye akansaba ngo turyamane tutaragira mariage nshaka kuvyemera we nawe iyo ngingo nawe muri wowe yari kuri mwo canke Nega gutwenga ati serieuse donc auparavant nanje ivyo bintu naravyumvira mugabo bivanye n'umuntu ukuntu umwiyumvamwo canke uvuga nti donc udafise amakenga kuri we haraho woja kwiroturuva ivyo bintu vyabaye yego ivyo ico ndacemeza hari ikintu uvuga uti iki vraiment ndi allergique kuri ico ku buryo numva akimbwiye naho vyaba bigeze hehe naca ndabiheba muri make maze gufata ingingo nti uyu nyene n'uyu sivyo donc sinumva nta kintu yari kunsaba sindakimukorera donc byarabaye iyo nibanga ryanje ive nyangorera oya bo ivyo nta woja avuga ati ngo vyarabaye oya bishobora kuba canke ntibibe kuba canke ntibibe bivanye no kumvikana kw'abantu kuko vyose biva mu bantu babiri no guhitamwo kw'abantu babiri ariko jewe objectif yanje ntabwo yari je nariko nibereye kurivuga ati uko bigenda kose jewe idemo ntayitahanye vraiment yo problem à vrai dire jewe bo novuga yuko ikintu cya mbere gikuru nari nashize imbere vraiment navuga ati jewe nipfuza kubaka urwanje nje gituma namubwiye ati ntabwo njya ko tuguma dukata amakorosi ejo twagiye Tanganyika ejo twagiye Wasafi Beach twagiye kuri World Beach no oya nshaka ko dukora umugambi ico nico cyari kiri mu muntu ive biraboneka ko ukiri umutipe akiri mutoyi uri novuga yuko generation arimo canke urunganwe warimwo bavyakira guturi kurabwira ivyo uri kuratubwira ngo wari decide ukeneye umukobwa mubakana atabintu byo kuyayata ivyo bintu bibabwiye canke ubibwiye abagenzi bawe iyo heve yawe bagufata gute